projet twakoze nayishizemo gwaruka abajene nabone basanzwe bifuza gutera imbere turavuga ati reka dukora iyo project ishobora kuduha amafaranga kanaka kwinjira akaba amafaranga 3000 bizo amafaranga 3000 azobizobera kuri Bamako ni tariki 9 ku munsi wa gatanu kwinjira zo amafaranga 3000 twashoboye gutumira Olege Ugwego Mr Pasta Mr amazina menshi are gose hamwe na Berry Music bazoba bahari na Benturo azoba umwanya mwiza rero ukwicarana na Olege mutera inkuru mubaze ikibazo wifuza kwishure mwifotoze mutwenge azoba umwanya mwiza cyane gose kwifotoza na Berry Music mutwenge mucyane musangire bizoba bigyo cyane gose ni kuri Bamako bar mwijabe kwinjiza abana frank 300 gusa ubaze ikibazo cyose ushaka Olege Berry Music Benturo umubaze vya Nice Sky Yes bakunzi banda TV I'm Elma Love kama kawaida so guys no musi mbere ko ndababwira turi kumwe ngomba abana bose bivugire baby mambo po umeze neza ego hano ni kwande kwa Landry promoter ni zina yitwa gute ntabwo uzi ko ari umutana nigwa urabizi nawe kwege byawe nane kuvuga Yes bakunzi banda TV murabizi ko aha mwambaza kwabwiye ko turi kwa Landry promoter ntibigira baranigwa ariko kiretse bagize iki Yes Landry promoter vatu ndamura mu kigero mututere umutana nigwa mfise mu gihugu cyacu ndetse abikora neza muri plus 257 bro ndakora mu kigero cyane na microphone gato ndagusafisa ni yawe bro Yes bakunzi banda TV 12 nitwigira twekiretse twigishije muri kumwe na umutana nigwa Landry promoter muganga tutere vyose umuvumbuzi nibaza neza umuntu ko umensha makuru wa Nda TV bivuze kudutemberera nibaza tuzakoyaga vyinshi bitandukanye abari bifuza kumva presentation yiwanje kuri Nda TV nibaza neza ko mwayironse ndi na muganga Yes before tureka nabwira yuko numutana ngo ari kumwe na mwarimu no musi turabigisha twongeye tweke ko ntitunarwa mu bintu vyose so guys ndashaka baze ngaha abana bose muze hano ndashaka imbere yuko namubaza Landry mumbwira ikintu Landry mu muziko ciza aragura amabarafu ego nta kintu aragura atari amabarafu n'ibitumbura ni burete Landry promoter mu ko neza n'umutana nigwa afata neza abana cyane so Yes Nda TV murakoze cyane gose kuza kuturamutsa ni bien ndashima je namandi kumwe n'abana ndamwe n'abana batoya kubera ko ndi na muganga mbandiko ndavura tu imisi yose bambuye ngo Landry promoter ngo iyo garimo mu 3 mwe murabizi ko byo bari byo cyataye sivyo uno musa ngo yagiye muri douche Yes Landry promoter ikaza cyane kuri Nda TV nibaza ko ari ryambere haciye hano hantu urakoze cyane gose ni kinyamakuru nkunze gukurikirana cyane ndamutsa na mama Ike from Australia twigera tunanika Yes brother uno musi uraberewe cyane nkuko umaze imisi ubikora byagenze gufite hinduka ryawe rigenda risa n'itera imbere umunsi ku munsi tumaze gutera imbere byabaye ngoma ko twiga kwambara ibirato twiga kwambara ipantaro twiga no kwambara n'agapira keza umva iterambere buhoro tugenda dutera imbere ndetse Imana ikagendera hezagira abaza akamaro kacu nabo kavuga ati reka dutume umu brother turaye ko yobegwa ego ibanga ukoresha cyane kugira ngo ubandanye utera imbere ko benshi baraza hamahize imisi ngahe bakazima ariko Landry promoter kuva tangura muri Wakalite TV gushika no munsi atera je imbere nta je inyuma bimeze gute ni strategy y'akazi kubera ko nta kintu nakimwe iyo ikintu gitanguye kiba gifite iherezo kandi umuntu avutse asigaye kapfa rero je mu gutangura mbamfise strategy wanje nkoresha kugira abarundi babandanye banyizera nta kindi kintu nkoresha atari kutananirwa gusa ego nta kindi kintu akoresha atari kutananirwa nanye nka mwarimu no munsi ndabigisha kugira ngo mumenye ico Landry promoter akoresha yes umva ko nkana abigisha ikintu Landry promoter akoresha kugira ngo ntibananirwe so guys ndashaka menye ikintu kimwe mu miseze Landry promoter araduserukiye ibaze man we basiko wabaye umutane ucurambe bama narateye intambwe gusa sinigeze ndaguta ahubwo ni intambwe gusa nateye mu buzima bisanzwe ni intambwe umuntu ma oya sinagutaye ahubwo hagize umwanya kira munafata inzira gwiwe ariko nasanze inzira nafashe warankurikiye Yes nk'abatana nigwa nka muganga na mwarimu ndibaza ko mwarimu abo mwarimu aruko yigishijwe na muganga abo muganga aruko yigishijwe rero no munsi aho mwarimu ari na muganga ari basana n'abafise ibintu bahuriyeko ndashaka kumenya Landry promoter araduserukiye mu miseheze muri
muri seminaire y'abajene yabereye ahantu runaka ariko ntitwamenye feedback zaho zagenze gute. Niteka ridasanzwe reko reka nshimire kwanza leta nkozi leta mvyeyi ukubona iguma yitwararika cyane ugwaruka. Ni seminaire idasanzwe yahuje abajene bo mu Burundi ariko rero mu ntara ibujumbura twe tukaba turi mu bantu batowe nk'abajene b'aba entrepreneur bakora cyane babeshijwe n'ingabirano basanzwe bafise ndavuga babeshijwe n'utwo basanzwe abikorera utwabo. Twaratewe iteka na leta yacu leta dukunda twaraserukiye amaTV online duserukira abajene bose ndetse ariko kubera ko jewe nsanzwe ndumutananirwa amvuga ati umwanya wanje foko ndakoresha neza sinari gusiga ikibuga kigaragara navuze ati reka narungitse Yves Bali yaduserukiye ndetse Imana yarabikoze Yves Bali mu bajene 24 baserukiye intara ya Bujumbura akaba yavuye wa kane bakaba bahaye certificate abajene batanu nawe akaba ari mu bashoboye gutahukana iyo certificate yabaye wa kane muri batanu ba mbere batoye muri 24 bari ba participe yabaye wa kane ndetse project yacu ya Hitop TV ikaba yarakiriwe urumva ni ikintu kiryoshe cyane gose. Ego nyuma yose seminaire kiri ngaha mwabyango turayibereka. Nyuma yose seminaire twiteye kuri Hitop TV cerekane ukira nyene impinduka ni nyinshi cyane gose kwera ko icamere kwanza ko leta dushigikiye ama TV online twararize kenshi twifuza kumenya yuko basi n'abanyakwa badukurikirana ariko twasanze turi abantu ba mbere bakurikiranwa cyane. Mwitega ibiganiro bikomakomeye nkuno munsi ibiganiro dushize ko twarusubisha kuja muri Prince Charles kuri abantu bagwaye diabete n'ibindi byinshi ariko byose n'ivyari gukunda yaba tutamaze gutera imbere kubera ko nibakya cyane bajana kamera mu bitaro. Ego mbere ko nshika ku kintu canzanye uno munsi kwa Landry Promoter ndashaka ubwira ijambo rimwe ku bantu bapinga TV online zacu uko ndazi wowe umutananirwa wacu. Nibaze ko barabira akabero kuri twebwe aho tugeze dupanze inzu zizimvye twambara impuzu zizimvye turatunze imiryango yacu uko biri kose nimba mvuze impuzu zizimvye abantu banahure nabi ushobora kwambara impuzu 2500 ariko kuri je novuga neza ko abari menshi kubera ko byatangwe nambara impuzu y'igihumbi shise ku mpuzu 2500 rero kuri je mbamona kumenga irazimvye kuko ndazi neza ko bambara abakuru bacu bambara n'izibimba amajana ariko je nambaye ya 5 mba numva neze ko ari ikintu kanaka caduze kuri je. Yes, Landry Promoter, thanks so much. Ni ikintu kinini nico kitureze twese brother kandi keep it up urikuraza. Ego murakoze cyane Landry Promoter uno munsi kuva Waka Light TV Landry azana Hitop TV irakora neza irafatisha mu gisagara cya Bujumbura uno munsi agezaho ategura giteramo ari kumwe n'abandi bantu niyo mpamvu je nahagurutse navuga ati ngiye kurondera umutananirwa muganga tutere ndamubaze what going on kuri show. Ya nitwigera tunanirwa nkuko navuze ko turabaganga tuba twifuza kuzana ibindi bintu kuzana impinduka kwerekana neza ko TV online dushoboye kandi turabaganga niba naragize ibako ryo kumenyekana eske mbega ndafise ibako ryo gukoranya abantu ibihumbi. Icyo kintu ngeje twashize kwipima nimba turabatanye barundi badukunda koko baba twubaha gute batuza kudushigikira kandi nimba duteguye pari tuzohisha amafaranga kandi amafaranga tuzogo turi ni cyaki nyine cyo kuba mu entrepreneur cyo kuba mu entrepreneur nikijanye n'impamvu mubona tukuma twizeye gutanduka ko turakrea ibintu bishobora kudutunga tubuteguye pari nkazana umuririmbyi kwinjira ko no muririmbyi amafaranga nanje acija mu bindi bikorwa by'iwanje ndetse n'ibindi bikamfasha mu bundi buzima. Ya Hitop TV rero Hitop TV twaragiye hamwe turavuga ati reka dutegura akantu ka pari ka Hitop TV kugira dushobora kuzana abaririmbyi babiri n'abarenga kugira bashobore kuza kunezereza abakunzi babo ndavuga mu muziki ariko turavuga ko atabushobozi tubifisemo ata experience tubifisemo reka tugire dukorane n'abandi babenyereye ariko mugwaruka kubera ko abategura amapari turazi kuneza benshi usanga n'aba boss batandukanye aba big boss bafite amafaranga ariko projet twakoze nayishizemo gwaruka abajene nabone basanzwe bifuza gutera imbere turavuga ati reka dukora iyo project ishobora kuduha amafaranga kanaka kwinjira akaba amafaranga 3000 bizo amafaranga 3000 bizobera kuri Bamako n'itariki 9 ku munsi wa gatanu kwinjira zero amafaranga 3000 twashoboye gutumira Olege Ugwego Mr Pastor Mr amazina menshi ari gose hamwe na Berry Music bazoba bahari na Benturo bazoba bahari na Mupati
ntihazoba ari abo bose rero iyo pari rero mbegezo bihagaze ko iyo pari kunyene itunganijwe abaririmbyi ndazi neza ko abantu benshi bifuza kuba bazibazo byinshi ariko ntibabaronke abo baririmbyi nka Olege canke Berry Music abafanzi abakunzi babo muziki bon abakunzi babo babifuza kubabona kwifotoza nabo ariko bikanka bakababona ku ma YouTube gusa azoba ari umwanya mwiza rero ukwicarana na Olege mutera inkuru mubaze ikibazo wifuza kwishure mwifotoze mutwenge azoba ari umwanya mwiza cyane gose kwifotoza na Berry Music mutwenge mucyane musangire bizoba biryoshye cyane gose ni kuri Bamako bar mwijabe kwinjiza abana franga 300 gusa ubaze ikibazo cyose ushaka Olege Berry Music Benturo umubaze vya Nice Sky Olege umubaze vya Pasta Berry Music umubaze vya Melana ninde Angelina umukobwa wa Mandela nuwahe byinshi cyane gose rero muzora umwanya mwiza cyane gose ni Bamako itariki 9 mwijabe. Yes, bakunzi banda TV muri ya Landry Promoter yakoze ikintu kitari kimenyerewe cyane kuba presenter bacu and ikintu gisa nuko ari gishasha ariko ndashaka kumenya neza kubera iki aba baririmbyi babiri gusa bari official kuri cover ya show. Abaririmbyi twagize benshi ariko brother urabizi neza ko ari ikintu usanga kigoye ubwo bubasha sindaburonka bwo kwegeranya abaririmbyi nka 10 ariko byose bizoba kubera ko ndumutananirwa ndi na muganga kandi rero nikimenyamenya abaririmbyi baranyubasha cyane gose Imana ihezagire Olege Imana ihezagire Berry Music Imana ihezagire Turo Mupati nabandi bose bifuje kudufasha Bienfree my boy nabandi baririmbyi benshi ndazi ko byo bizokwitwabwa n'abaririmbyi benshi ndetse no kudukurikirana bamenye neza yuko ari abantu batazi Isaac TV ari abantu batazi Ndaha TV babona muri televiziyo urazi ko umesha makuru muri abastar kwanza muri aba superstar kera ko rimwe mutuma agera ahashaka muri aba superstar mvuye muri aba superstar mba muri ivyo ba mu superstar muco superstar kera ko mwe mutuma baririmbye bamenyekana rero mwe mutuma baririmbye bamenyekana mwe cyatubita abandi mo uramenyekanisha muri byakaba mu star wo cubandi mwarimu bavuga bati turigisha umwarimu atuma president ni mpamvu rero abifuza kubona Elma Love ninde umwigisha ninde cinze shaka kumubona ujya muhungu ariko bashaka kubona Landry Promoter bamukoreko twifotoze bazo mwanya mwiza za Isaac TV za Silent Vibe TV za Nico TV za Alvin bo muri Nico ba Hozi muri Silent Isaac TV Zande za Phil PG TV ba Telly Guilain ba ni nyinshi za Black TV Biggie televiziyo zose uzofise uruhusha rwo kuvugira kuri TV online yose wifuza uzobire kuriwe uwo mufana uzofise uruhusha rwo kuvuga ati gishaka kuvugana na Isaac urongumanya kuvugana shaka kuvugana na Ndaha TV urongumanya shaka kuvugana uwo rose wifuza kuvugana nawe uzofika aboneke mbwija cyo Burundi. So Landry Promoter after yuko utubwiye bazo bahari kuri show n'ingenezo meze dushaka utubwire neza gahunda ipanze gute kurujya munsi nibiki bizo bihari video special. Ni tariki 9 kuri Bamako bar mwijabe kwinjiza amafaranga 300 azoba ari Olege na Berry Music Turo Mupati nabandi benshi narenze kuvuga ama surprise azoba ari menshi kwera ko hazoba ama mode photo nk'aba Santi Buja Travail Santi Wizi Dankala azobara ama mode photo babandi mukunze kubona ku ma Facebook bakunze kwitanga bami ba Facebook bapeta usanga babifotoza amafoto ya creation bazoba bahari ba mode photo batandukanye azoba ari no mu MC akomeye cyane gose Mr Umukubito Juste Gael no azoba ari mu MC MC akomeye cyane gose nihazoba ari azoba hari abantu photoshoot If Bali Embesire cameraman azoba kwa dufotora azoba hari abantu benshi azoba hari abantu benshi azoba kara nakaraba azoba ama surprise menshi azoba ari kujya kunwa no gufungura bizoba bihari azoba hari ibintu byinshi muzobona nanje nzova ntora micro ntangure kurapa azoba hari ibintu byinshi ego avatu Landry Promoter yagutegura igitaramo ariko afata micro nzobo mu MC ndabereke ko ibintu byose ndabishoboye eske Landry Promoter yiteguye gukora ico kintu ariko mani ni gamere zo bakuzi banda TV ndumutananirwa we attention cewe muganga umutananirwa nitwegera twekere tugize Etugwaye. Change tugizingana. Thanks so much. So ego Landry Promoter tuve kuri show tugaruke neza kuri Pastor twabonye Landry Promoter ari umupilote w'indege. Landry Promoter we ivyo bintu bavyigiye mani ko ivyo natari vyabose. Kuva mvuka yari ryambere ntwaye indege. Numutananirwa.
none muri pasta ndiko natwara indege Anaje nabi natangareka nasubije inyuma icyo nkazi. nako natwara indege pasta ni ikintu kiryoshye cyane gose kwa n'ivyo abarundi bayibonereho kubera ko ijya ni strategy fisi izina ryo nubatse naho fisi izina ryo yubatse urumva habaye collaboration kanaka Hit Top TV na n'ugwego bica bivyara ikindi kintu indirimbo igeze 30 mu masaha 19 indirimbo mbona yuko ikiraduka cyane ku rwego ruhambaye sana ndavuga ati iyi ndirimbo irarenze sana igambe uramaze gutwara indege man just niganda na yindira daruri indege ndayinyonga ntiwamboye none ariko ryari gambe nawe igiye ryari gambe kunjora mbere ugiye mu ndege yamugaje ubutana ni ibaze ni kintu kiryoshye ujya mu jene muzoze murabe ngenda yitwarira kuri stage rero tariki 9 collaboration yanyu yari meze gute Landry Promoter na Oleg Ugwe Oleg ni petit frère ni umuririmbyi nubaha cyane gose petit frère mu buzima busanzwe ariko mu vy'akazi ni umuririmbyi nkunda cyane gose kandi umuririmbyi nubaha nk'abandi baririmbyi kandi n'umuririmbyi ariko arakora neza cyane gose kandi bisaba ko mumushigikira afite creativity y'ubwoba arakrea indirimbo ndibwa tukikora twamaze iminsi bitaryama turi muri shooting ya dejour tajyama ama je nabonye editing yayo ni editing idasanzwe uko nabonye wabitwerese behind the scene waratwese ko mwari ahantu nyene hasanzwe nko ngaha ariko je nkibona navuga narimvire ati umupeti yasose cyari gukora mu indege yavuye umupeti nawe ni indege yewe oh no ndavuga orege man iya creation yagize navuga sino wabapeti basose gute man je ibintu sindavyemera kabisa ijya ni babwira kwanza bakuririmbi korayo ga ucumba neza ko ngaha Oleg amaze kwandika izina ngamu muraze kurimba korayo je muyirimbe neza ndaza kubasororera hanyu Lucky Ben Ravi Mibori Ben Iwane na minuti deni so kalera kuri Ben baby so kalera kuri Ben Ego turakura murakoze cyane yes barakoze ko Oleg ahantu hari hose yarandikiye izina abana bose barazi cyakora barazi ibikorwa vyiwe ni muganga kabisa ni doctor ndi muganga bro respect ni promotion kwa rinje abarundi ego Landry Promoter ntitutevye bariko araturaba kuko icyatuze no munsi yari kuvugana kuvyerekeye show ingene Landry Promoter karategura show yacu guys Landry Promoter Hit Top TV twa turategura big party dasanzwe show iteye ubwoba party dasanzwe tariki 9 kuri Bamako Ball azobari 17 kwinjira amafaranga 300 azobari Oleg hamwe na Belly Music hamwe na Mupati hamwe na Benturo kuva muri Empire Avenue bizaye ibintu biryoshe MC ni Juste Gael Mr umukubita umushishuro If Bali azoba hari Wizi Dankala bazoba bahari bose aba mode photo nk'aba Santi bazoba bahari ariko attention ijya Paris neteguye je nko navuga ko ta experience ndabigiramo turi kumwe na Santi Buja Travail n'abajene bakora bateguye bakoze ama party menshi nka barbecue party muri Bantu Boy bamaze gukoranya abaririmbyi benshi nka Fizo bandi bamaze gukoranya abaririmbyi benshi rero ko bafite mu experience nanjye nzogira akantu nyene nkoze ku bwenge ego murakoze cyane mu bariko baradukirana kuri Ndaha TV. Yes, nitwiga twekesyo twije ndabakunda cyane gose bakunzi ba Ndaha TV ndaramukije ni Jolene ni Madame Jolene umeze neza urakomeye ndafite urusaku kuri Ndaha TV ndafite urusaku gwinshi cyane gose ndafite urusaku rw'ibintu byinshi ndafite urusaku rw'abantu benshi cyane gose ariko nitwiga twekesyo twigira yes bakunzi ba Ndaha TV nko twakunda Landry Promoter nko yenza numutananirwa cyane ariko yari kumwe na mwarimu nko bisanzwe so guys keep watching kandi nimutebe kurondera agafaranga kuyamushira ku mufuko muzo kuri Bamako Bar mu Ijabeni kwa gatanu tuzaba turi kumwe na Elma Love mwarimu nkuko bisanzwe turi na Ndaha TV hamwe n'abandi benshi batandukanye Oleg azoba hari Belly Music azoba hari ndetse n'abandi ba Benturo n'abandi kuri show z'ubusazi tuze turabe Pastor tuze turabe Doctor tuze turabe Angelina tuze turabe n'indirimbo nyinshi zitandukanye ari Elma Love nkuko bisanzwe kuma umukurikirana Ndaha TV mukora subscribe like share na comment muzamukoze cyane big up